Mu ndwi iheze ku wa 15/0 uyu mwaka, abashingamateka biriwe bariga integuro y'itegeko rikingira amakuru ajanye n'umwidondoro w'umuntu. Ni kuvuga iryo tegeko hambavu yo gukingira umuntu rizohana uwo wese yohavura afatanwa amakuru ajanye n'umwidondoro wa muntu atabifitiye uburenganzira. Twari twarirengagije cyane. Nk'akarorero, iyo ugiye nko kwiyandikisha muri banki, kugura carte SIM canke nko mu bihe vy'amatora, uhora ujako ukavuga amazina yawe, itariki y'amavuko, abavyeyi bawe, uwo mwubakanye, aho uba n'ibindi. Ibi baraheza bakavyandika neza cyane mu mashini atari yawe, uhejeje ukanabashimira. Nta na rimwe agatima karakubita ukibaza uti aya makuru yose ntanze azoheza agarukire? Nimba utavyibaza ico cizere urikura hehe? Iki gihe c'ubuhinga bwa none ni ikitoroshe. Uko niko umushikiranganji w'intwaro yo hagati Leonidas Ndaruzaniye yabanje kubwira abashingamateka imbere yo kubanza kubasigurira imvu zatumye iryo tegeko ryirwa. Ngo umuntu atanga amakuru y'ibimuranga byose akayaha abayashira mu vyuma bikoresha ubuhinga bwa none. Nyene kuyatanga hari naho ataba gishobora kumenya ngo ayo makuru azoheza agarukira aha canke akoresha mu vyo ayatangiye. Kimwe rero mu bizoshigikira iryo tegeko neza ni gushira ku buhinga bwa none impapuro ziranga umuntu. None uyu mugambi ugeze hehe? Tubigarukeko. Gushika ubu Karangamuntu canke ID y'u Burundi iracari urupapuro. Biragoye ko umwene gihugu umenya ivyiwe, na cyane cyane ko irinzirwa no mu mazi ibigiye. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2023 haravugwa ivya Karangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none. Neza na neza ku wa 8 Kigarama 2023 niho igeragezwa rya mbere rya carte d'identité biométrique ryaba mu biro ndagamuntu vya komine Gitega. Ibikorwa byari bihagarariwe n'uwaramutswa intwaro yo hagati mu gihugu Martin Iteretse. Ico gihe vyari vyitezwe ko iyo ndangamuntu ariyo yari kwifashishwa mu matora aheruka yabaye mu 2025. Ntivyavuye ngo bishigwe mu ngiro. Uyu mutegetsi nyene yahavuye abwira abashingamateka muri ruruhuma 2025 ko hari byagoranye mu gutunganya neza ico gikorwa. Yamara ngo amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu 2027 azogera iyi karatera amaze kuboneka, aho umurundi azoba afise indangamuntu yo ku buryo bwa none. Ico gihe umushikiranganji w'intwaro yo hagati yavuga ko hari hamaze kuboneka abantu babizeza ko izo carte biométrique zitazoba zizimvye. Ishobora kuzoboneka ku giciro kiri hagati y'ibihumbi 2,700 n'ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Burundi. Iyi karata rero uretse ko izoba idashobora guhanagurika, izoba iri ku rugero rudasanzwe, aho izoshigwamwo n'ayandi madone y'umuntu aba yifuza gukingira. Aya makuru ashobora kuba nk'igikumu, umugwi w'amaraso, nimero ya NIF mu gihe uri mutanga code, nimero ya konti ya banke n'ibindi. Ibi byose bigahurizwa mu giharuro kimwe arico nimero ya Karangamuntu. Iki giharuro nico kizoba gihuriyemwo ibikuranga byose. Ni naco uzoheza ugatanga hamwe bikenerwa ko wiyandikisha. Uretse iki giharuro uzomuhaye, ntuzoba ukeneye gusubira kuvuga ya mazina y'abavyeyi bawe, nimbura umuhungu canke umukobwa, imyaka ufise n'ibindi. Na bamwe bahora bikika mukiza bagakora ibinyuranye n'amategeko kubera gutunga uburangamuntu bwinshi, ibisaka vy'imbwa bizoba bihiye. Gushika ubu nk'umuntu arashobora kugira ubugeni mu ntari hanyuma akaja kubwiyongera mu yindi kubera yakoresheje ibimuranga atari byo. Impande yibi hari n'abanyamahanga baronswa byorosha ikarata Karangamuntu y'u Burundi. Muri mukakaro 2024 aho hari kwashigwa habona icegeranyo kubijanye n'ishigwa ku buhinga bwa none igisata c'uburangamuntu, Martin Iteretse niho yamenyeshereje ko ayo manyanga yahora akoreshwa agiye gusezererwa. Ubuhinga bushasha buzozana akarusho ku migambi y'iterambere, kuko nk'ibiharuro nkenerwa mu itunganywa ry'imigambi bizohora biboneka mu buryo atari ubw'ingereranyo nk'uko vyahora. Inyuma ya byose, iyi karata Karangamuntu nshasha uzoba yifise bitegekanijwe ko atazorinda gukenera laissez-passer kugira yinjire mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC nk'uko vyashikirijwe ico gihe na Martin Iteretse.